amashyi menshi kuri korale yawe, kuri korale, amashyi menshi ku bana bacu. Tubatumire ibiganza, tubasabire imigisha, tubasabire gutera imbere, tubasabire kwaguka mu ndirimbo. Umwami Yesu abandanye abakuza, abakomeze mu mashuri. Bibondo, nashakaga bahe impanuro Bibondo. Kuririmbira Imana ni byiza cyane, kandi kwiga mu ishuri naho ni byiza cyane. Murabizi Bibondo, hari n'umwe atari mu ishuri muri mwebwe, hari utiga. Mwese muri mu ishuri? Ndabasabiye kuzomenya mwese. Mwaramenye mwese? Mwaramenye mwese? Haleluya! Amashyi menshi ku Mana. Muza kuririmba, mutegura kuririmba mu mazu hari iwanyu. Latifa abigisha kuririmba, ariko ibyigwa muri uyu mwanya munini nabyo Latifa watumvise. Urazi kuva ndakumenya ko ariyo mpanuro ya mbere naguhaye. Urabizi? Wige cyane, kuko iyi korali niwaba uriga amashuri bizoguha ingufu zo gukorera Imana. Wabyumvise Latifa? Wabyumvise? N'abandi ndababwira gutyo nyine, hariya bose ndababwira gutyo nyine. Mwabyumvise Bibondo? Wige cyane, kuko ababyeyi banyu babarondera ko kazoza kabo. Mwabyumvise? Kazoza n'ak'iwawe, ariko n'ak'umuryango. Kandi iyo uriko uriga neza, ukaja no mu byo gukorera Imana, naho wumva uri mu mahoro. Kandi n'ibyo uriko urategura gukorera Imana, uzi ubwenge ukaba warize, sico kimwe n'ibitaciye mu ishuri. Murabyumva? Murabyumva? Iyo waciye mu ishuri, uragira ibyiyumviro byo guteza imbere icyo uriko urakora. Haleluya! Maze kuyaga kenshi na Toma. Toma ni umukozi w'Imana adasanzwe. Iyo turiko turayaga, haba mu gitondo turi muri burakeye, cyangwa mu yandi masaha atari mu by'akazi kiwe, yababwira ati ndababazwa cyane no kuba ndizi. Yaba ariko arabimbarira. Iyo ariko arabimbarira, mba numva icyo ariko arambwira, kinza mu mutima nkacumva. Ati yaba narize simba ndi gutya, mba ndi uwo hejuru cyane. Kandi iyo ndiko ndamwumvira, turiko turaganira, ni umukozi w'Imana adasanzwe Toma. Ariko aravuga ijambo ry'Imana Toma n'udasanzwe. Ariko araririmba Toma n'udasanzwe. Ariko yaba yambariye ati kuba ntaruye mu ishuri. Ati birambabaza. Yambwiye ngo yagarukiye mu wa gatatu n'abanenze. Niko wambariye? Cyangwa imvura nahashitse? Ntiyanahashitse. Umenga yambwiye ati yo mvuma ngera mu wa gatatu wowe. Urumva rero biramubabaza, kandi birumvikana. Rero namwe bane banje, ndabifuriza yuko mukwiga amashuri, kuko amashuri atuma utera intambwe muri byose. Mwabyumvise bane banje? Mwabyumvise? Erega nta kigoye kwiga. Igoye wewe icyo waronse abakurihira ishuri, n'amakaye, ureka kwiga kubera uca ubiryamako.
kuririmba uza kuririmba wahejeje kwiga. Je nta mwana mbwira muzoze kuririmba utize. Oya, anza wige, ko so na nyoko barondera kukubona warize. Ntavyumvise? Nawe nene aho jewe ndahashimikira cyane. So na nyoko bashaka kukubona warize, kuko niwe uzobashigikira mu zabukuru zabo. Haleluya. Najewe mama nimumubona hano, sinaba mbona mumakira muwinjiza, sinaba ndabibona. None iyaba nize akaba atanumwe tuvukana yize, aba yicaye Bujumbura, aba yicaye mu Mugamba hariya mu Mugamba, kumbure mu nzu y'ibyatsi iyo ataba narize, kuko nijewe nari mushiriye ko amabati. Murazumubaza azobabarira. Jewe ntaraheze amashuri ngo ntangure gukora, twaba mu nzu y'ibyatsi. Murumva inzu y'ibyatsi itari? Aba bana ni mu nzu y'ibyatsi. Inzu y'ibyatsi niyo twabamo. Ariko maze guheza amashuri naciye ndamubakira ibati. Murabaza mama none nari hano? Mama sinababona nk'umusherekeza mumushikana mu nzu. None yataba narize n'ababa muri ya nzu y'ibyatsi, nanjye yagunaguritse ntiyaguma muri ya nzu y'ibyatsi. Ndabatera intege ngo wige cyane.